icambere cyo guhura na Fania Vine ndabivuga kuva kera aho nashikira hose aho naje gukora hose ibiganiro bakavuga ngo mbega muri filme hoba hariho amabifu ni gute yokwemera umwana wiwe guhamagara umwenemi wiwe ngo mu gikorwa cyawe na Fania yari yarafise uburenganzira bwo kuvuga ati uyu muntu nkeneye kwere muri no project nta kamaro ko kurondera bifu ya akamaro kari muri beef diko na kamwe kwere bien sûr umuvuga ati ahera imyaka ibi oye ntakaje afane ko afana turabasangiye afana Fania Vine nibaza ko batandukanye cyane ko n'abafana banje noneho ikibabaje nabo bafana bashobora twese turiko turagwanisha cyo mwinshi kibabaje banagomba usanga bari hamwe twese turasangiye abafana diko igihe nariko mbonekana mu ntango y'umwaka wa 2025 nariko mbonekana mu mafilme menshi abantu bavuga ngo ariko bonekana mu filme menshi yategari cagizenga ibikino biki none ubu 2026 sindaboneka muri filme nimwe ariko ugwamo ngarazimwe tuja muri BMT ndaza kwibutsa guhera 23 kuri 2023 sora filme imwe ku mwaka intani ndi sezo ya mbere intani ndi sezo ya kabiri intani ndi sezo ya gatatu ibindi bikorwa usanga ari biraka 2025 twasohoye agatsiriko ntigahera ni igikorwa kimwe ku mwaka ndagusabye umuntu wese ariko arankurikirana yumvirize kino kintu ikintu cyose gifise kote nziza na kote mbi igikorwa ciza cyose wokora barabanza kuronderamo akantu kabi nubwo akantu kabi ko bariko ari kuri 10%, abanza kuronderana na 9%. Turi muri ya monde ya negativite, bano bose bagomba kurondera ikintu kibi. Fania Vine ni wantanguriye mu mwuga, guhura n'uwo muntu yantanguriye mu rugendo, bizana experience, bizana kumwigirako. Rero gukorana nawe ni avantage. Cyane kuri jewe, kandi nawe nyene ndazi ko ari avantage kuri we. Niba yarampamagaye muri filime yiwe nuko yabonye ko story ikeneye casting yanje. Nshaka ko kumenya kino kintu n'abandi benshi bagiye baribaza. Izina Kado Haver ni rinini no munsi muri filime y'u Burundi. Izina Fania Vine ni rinini muri filime y'u Burundi. Ino filime wewe wayirabishije amaso byo mumaze gukora. Uyiha yahe mahirwe ku mafilime agiye gusohokana cyane ko abantu bamaze imisi bavuga ngo menga filime ziriko zirasohoka nta kanovera k'ikirenga karimwe. Bwanije nizagiye zirabaho. Gihe bano bastare babiri bohura bigafairinga. Ntibigere kuri urwo rugero ndiko ndavuga. Niyo bari esheke kuri mwebwe. Ebe. Yes, me amal. Hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Aya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibitronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel ya kataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane ni Turonsa Hotel Paradise on Earth. Yama ladies and gentlemen murumugisha kwa mwarahisemo Diko Entertainment ndabakengurukiye aho muri Imana ibahezagire cyane for we ni wa Mungu wanyu ndikuriyo Leonce the son by Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Today I got the queen of the queens itwa Kado Haver Ahinisia Kagisye Bella Dolabel ushatse mwite the Milo of the young generation. Ayandi ni meshi cyane sino yamara ikiganiro coca giherera hano niwe nakiriye nkirisanzwe. Hari umuntu twari kumwe mu kanya imbere ko nkora kino kiganiro uno mukobwa ngo Imana yaramwitondeye basi ngo yabana ari nkisigaranye musazanje ngo no mumuhaye nta no mukuza afise mbere uri mwiza pe uwo muntu nta no mukuza afise vraiment ahubwo nyene sinamuragije yabuze mutayi wahaye yabuze mutayi hari umuvyara oya byo macinga neza kumbura guhaye musaza wenyene ukaba beresere direct yishikira turakwakire kuri Diko Entertainment. Murakaze cyane. Umeze neza. Ndashima Imana Diko nabo umeze neza. Nako turaho turashima inkumbu zigusa nizo zari zitugejeje. Ni nziza ariko igikuru nuko twabonanye. Yego. Naho bere abakunzi ba Diko Entertainment mwese ukumbuza wenda bifitiye nizere ko muri giye gwagabanutse nzeko namwe gwagabanutse.
bagabanutse kandi ari bakikubona baracagukumbuye. Rega icambere no guhobera wumvise ko guhobera cyane bagahaye ingufu Ubu ndakumvise guhobera nyene mugahoberana ariko nica nashaka gihere bakigukumbuye gukumburana si bibi ntaco bitwaye so gwanka rero kabisa niko bimeze mu kino kiganiro turi kumwe ni Paradizo iba kwisi ni inzu y'amateka ihoteli imwe rudende yitwa Nibituronsa Hotel ugeze mu Rumonge Kadoha Vero kumbushatse kuryama ukumbukeneye akabife ukumbukeneye akayaga nawe ntuze witinye kwitura Nibituronsa Hotel ndahazi kabisa ndamaze kuhaja kwitura no kurasha ni Paradizo kwisi kweri ntabeshe iyo musi bagukubisa akabife hari mu menga saa 6 n'imbuto kadanje cyane gose yego location nziza cyane abantu mukunda kuja kuruhukirayo no kuba mbere heza akwiye kuruhukira kabisa tukava aho hantu tukubwira duci udafise ubwishingizi assurance big sinzi ivyo uri mu mazi abira mu bintu vyawe uri kurakora ejo bwatonze zo buri kurarira kandi wari ufise amachance twama dusemerera ngako ari assurance big ubwishingizi bushaka guproteger ibintu vyawe vyose ubudandazwa canke wagiye mu rugendo haba imodoka yawe n'ibindi byinshi yego irakorera no mu bindi nama nibaza yuko baherera mu bintu vy'ingendeshwa gusa oya si mu ngendeshwa gusa na voyage yego nk'ubu ugomba nkawe ndakunda kubona ko ukunda kuvoyaja muri Chine Imana ibyumva uyu mwaka uhere nabi ndatuye nda profetisha narizi wazi impamvu amen I receive impamvu nari nihutiye kwemera nangize kuvuga ngo ndabona ngo ukunda kuja Igitega ntacyo nubwo waba Igitega ariko cancare urumva Igitega boho ubukiri ngaha bagishaka kugukurikirana akabita kari cagihe ugiye hanze mu bihugu byo hanze nko mu Bushino kurangura canke mu bindi bihugu vyevyo byose hama ugahura n'impanuka mu gihe uba warishe iyo assurance uba wituye assurance big iyo cyose uburi hari anye mu bihugu byo hanze uzi neza ko ufite ubwishingizi ikibazo cyose gushikira assurance big bihari urumva ko nitangirwa n'imbibe gusa kumbira birakurikirana abantu bayo kugeza no hanze y'igihugu cyane gose iyi niyo assurance big batubwiye kabisa bice bigenda gute none uraba telefone ukababwira uko bigenze canke wowe urugendo ukirufata baba bariko baragukurikirana hasi hejuru urugendo ukirufata icambere cyo kugira ngo ushobore kuronka iyo assurance y'urugendo nkuko bisanzwe na assurance y'amamodoka muri azigene bigenda urashobora gushika ku cicaro gikuru ca assurance big ukavuga ubwoko bwa assurance ukeneye haba assurance ya voyage assurance y'ibidandazwa vyawe assurance y'inzu yawe assurance y'imodoka yawe n'izindi zitandukanye amukabwira ko ufise urugendo kandi ukeneye kubasire ubwo rero baca bakubwira ibisabwa byose mu procedure abera ngaho nyene mwiyo batimi imwe ubwo umuntu wafata urugendo uzo buri tranquille avuga ati nubwo noshika nikaze na kimwe nubwo noshika ibidandazwa nje gaca bisha canke nogira accident ndi muri taxi n'uco gihugu kindi that's ko ndi assuré na assurance big yego banyaruke kabisa ntimutangwe mba numva aho bukera nkagura akaduga nkatangira kuja mu Bushinwa nkuko wari ubivuze za ngendo zitandukanye nta bandi nzetura kabisa ni assurance big yonyene kabisa so nuko yabimeze ni Kadoha Vero twakiriye twamaze kwinjira muri season nshasha y'ibikorwa sezo uriko urayinjiramwo gute uriko urayibona gute ufatiye na sezo iheze yo mu mwaka uheze n'ubundi byose novuga ko ari vyiza kandi byose novuga ko biriko bigenda kushake bw'Imana cyane cyane iyi sezo ndabonye abantu benshi kuri page ya Fridora cyane harimo na Fridora ari doga ngo ntaraboneka mu gikorwa natanga ikidoga mu kwambere tunamuramutse Fridora ahari ndakora mu kigiye cyane ahura no bwa Kadoha Vero aragushavuri kuma oya sinamujavuri ubuzana na Fridora mu kwambere none mu kwambere umuntu ataranabyuka ngo arindiriye abone film uri kura promotika zakozwe mu kwisha mu bwo nibira ko mutima Fridora ari bubiki arabizi Fridora ariko nashaka ko ari independent boy Fridora tuvuye ko ari urukundo kwacana ku ndara Vere avugira abanywanyi bacu avugira abafana anafana ivyo ntavyo baba bazi aho umenga twadukiye kurekura turekura wa mugani wabaze ko nene bwavyumvira gukwata ku muntu mu kwa mbere ngo ntari karinjira mu mwaka nakarindiriye zitarasi arabizi neza yuko izo filme ariko arapromotika zakozwe mu kucenda no kurukimariza Fridora bayiki ariko aca nibuka yuko
avugira igihugu, avugira abafana, avugira nyine abaduko baradukurikirana. So rero umwaka ndiko ndabinjiramo neza, ibikorwa byavyo n'ukuri nta n'agahengwe turonka. Tuba turakora ivyo mubona hanze bisohotse, ego ntitwese ntidufise ingene dukora kumwe, mwese afise ingene akora, ariko ivyo byose mwabona muriko biriko birasohoka mureza ko atamezi 3 ari munsi biriko birategurwa. Nuko ego turashaka mu kwa 3 donc sinaza ko aragera igihe wihebura kuvuga ngo kado ko ataboneka muri 2026. N'ubu dushobora guheza kino kiganiro yigira hahandi mu gikoni guteka ibiryoshe. Uyu mwaka ngo murabakubita udupirawu tumeze neza kwera. Cyane gose n'udusalade n'amasomba ari ibinono muheje. Wiyumvira iki kuri kino kintu kivuga ngo Kado Kavere mu mwaka uheze yakoze mu bikorwa byinshi biba amahiti, ariko abonekana muri filme kugeza igihe hari abantu harimo n'abantu bise bari batangiye gukoma induru ngo no mukobwa akabandanya ari kuri no ritme ngo ntibimeze neza bizocafuza izina ryiwe canke ngo azime. Kado Kavere atanga uyu mwaka nubwo utaragera kure nta bikorwa byinshi arabonekanamwo, ariko induru zibaye nyinshi ngo agira zime turamubura ari he. Wiyumvira iki kuri no bino bintu bibiri tubihuje? Ishabaye cyo jewe ico mvuga sinkora kuri pressure cyangwa kuri commentaire z'abantu, ariko nkuko bivuze commentaire z'abantu zirangyohera. Igihe nariko mbonekana mu ntango y'umwaka wa 2025 nariko mbonekana mu mafilme menshi, abantu bavuga ngo ariko bonekana mu mafilme menshi yari cagizenga ibikino biki. None ubu 2026 sindaboneka muri filme nimwe, ariko ugwamo ngarazimwe ngo aragiye ngo wa mukobwa turamubuze, ngo ariko arakora ntitumubona, kutari kurakora nk'abandi abantu ko turabona iki. Ico gushima nk'isho natanguye kuvuga, sinkorera kuri commentaire y'abantu cyangwa kuri pressure y'abajournaliste, dukora bivanye n'urutonde rw'ibikorwa canke n'uburyo dufise. Ariko ukiri ngaho rimwe mwege mwaba mutubwira ngo bari abantu mukorera ngo n'ababosi banyu, mu gihe umubosi wawe yerekanye icifuza afise ukabandanya ugitera umugongo ntukisanga wavuye ku kazi. Babakunzi babafana mukunda kuvuga ngo nibo babosi banyu mukorera, ariko abo babosi bacu nabo nyene ntibazi struggle dugira kugira ngo dushobore kwerekana izino project. Izi struggle turagwana adi, aba producer baragwana, aba director baragwana, aba scriptwriter baragwana. Rero aba bakunzi bacu ari bo babosi bacu, nivyo baba bakeneye kubona ama resultat mashasha, inkuru nshasha, ariko eforo ntazobamenye kandi ndabatahura. Baba bakeneye kunezerwa kandi nibo dukorera, ariko kandi bakwiye kudutahura cyangwa kutubaza ikitagenda imbere yo kuducira urubanza. Bisigura ngo ntarirarenga wa mugani wawe season turacari mu mukasi mu ntango cyane ni mu ntango mu kwa gatatu, kuko uravye projet igihe bifata uraharura kwandika filme, uraharura kurondera uburyo, kwanza ubanza kurondera uburyo. Yego bije canke ugahera kwandika filme bivana n'ingene umuntu bimworohera. Amakurondera bo mu bikorana, hama gukora tournage ntiyoroshe, n'ibiganiro nawe urabona ingene n'ibiganiro biradukubita, hama montage, hama promotion n'ibindi byinshi bikurikirana. Donc amezi 3 buriya umuntu ashobora gukora filme mu mezi 3 aba ari umuntu wo kugeza gutya. Ubundi abandi bose ni amezi 4 canke 5. Kubera turi mu Burundi turacakeneye ibintu byinshi. Ariko kandi uravye na ritme uburyo twamenye BMT uri kurakoreramwo cyane, n'abantu bazana igikorwa kikaba hit, mugo ugasanga kugikurikiza ntabwo biba ari byinshi cyane. Okay, reka ndabibutse abakunzi ba BMT ngaha nzi ko ukiri kuravuga kuri Jeje. Namaze kwinjira no muri BMT. Nituja muri BMT ndaza kubibutsa ko guhera 23 kuri 2023 sora filme imwe ku mwaka. Ntandi sezo ya mbere, ntandi sezo ya kabiri, ntandi sezo ya gatatu. Ibindi bikorwa usanga ari biraka. 2025 twasohoye agatsiriko ni gahere. Yego. Ni igikorwa kimwe ku mwaka. Kandi ico gikorwa twacitonde. Kiba caciye amaboko y'abantu benshi. So abakunzi bacu baratumenyereye, ndibaza ko uko bakumbura ibikorwa byacu natwe tuba dushaka kubaha ibintu byinshi. Mugabo kumbure ko rimwe na rimwe nk'umugore w'impamvu bakugaruka bataba bakiri kuri BMT gusa bavuga kuri jewe kubera ko bagiye banakora no mu zindi filme, ariko uravye no mwaka kubera iki muri gahunda zawe umenga nta birimo, kuko mu mwaka weze nibwo biruko twagiye kugera umenga aro nka project nka 2 umaze kubonekana. Twageze muri kino gihe
hariho nk'ifilme nka zitatu zimaze kuboneka yego ariko izo zitatu nizakoze muri 2025 zari zakozwe 2024 ni bimwe nakubwira ni ukuvuga ngo twe tuzibereka muri ico gihe mbwa zakozwe hafi mba nyinshi zakozwe ama projet menshi yakoze 2024 mu mpera harimo nka kibegwa voilà harimo nka save the date ya gatatu yego ubuye ndakeka nk'iki gihe nariko nkora filme yo muri Moria ariko ntiyari bwasohoke nayo yego uko yasohotse maja mu kwa gatanu niba ntihenze sinibuka neza amadari voilà ubu tuko turavugana hamaze gusohoka amafoto yavugishije abantu benshi ku mbuga wabonekanye uri kumwe na Fanny Lavine bikabonekana yuko mwoba muri mu bikorwa nubwo kugeza ubu hagati yawe nawe atanumwe arabikonfirma neza ni kwa guhura abastari bakifotoza canke nyene mu ma project ugiye kubona haro filme mwakoranye iza gusohoka bon icambere cyo guhura na Fanny Lavine kwa twahu aba mu malancement cyangwa muri mariage yawe diko ni bari kumwe niho yarari ariko n'amafoto ntayigeze tubona nasirikire cyangwa dufise impapuro bisobanuye ko turafise igikorwa tuko turategura ariko ico gikorwa nta nuko ari ciwanje canke ari ca Fanny Lavine nkuko abantu bavyiyumvira come on ntagaruko bimeze aka kantu ndakumve neza kiya gikorwa ko si ciwanje si ca BM si ca Fanny Lavine kandi si ca Truaf gatetse Truaf mo gato mugabo ni ca Fiko ni gikorwa ca Fiko Fiko mugabo kuva muri Truaf umwana yarewe muri Truaf kandi niba gifashwe mu mugongo na Truaf nico gikorwa mubona kimaze gusigisirikira ku mafoto nico gikorwa nabonekanyemwo nko munyene nawe ubwawe wagumye bivuga yuko mborekana amafilme atandukanye hari abantu hano hanze uravye nk'abafana baba baragiye bararema ikintu je niko nkunda kuvuga niho ndabibona bakabona menga hari abakinyi ba filme batohura n'abandi muri abo ugiye kuraba umuntu yitwa Fanny Lavine guhura na Kadora Vere menga vyari bigo hari n'abantu bibaza yuko bari akabifu mwibanga gahari wavyakiriye gute imbere yuko uhura na Fanny Lavine ko banako mugiye gukorana igikorwa kimwe canke koko rimwe ibyo abafana bibaza birahari habari udukokora kubera impamvu bagaruka kwa kino kintu ndacagure cyane Fanny Lavine n'umuntu yamaze umwanya munene ari karakora bakabona ati no mu mama ni umukozi muri filime y'u Burundi ariko umuzo wawe nawe uraza avaki hajindi tari dasanzwe no musi uburyo uhagaze kenshi waguma ushaka ubona bashaka kugenda bagukompara nawe kubera ko mimiwe yahavuye ava muri urwo rutonde kubera ko n'umuntu ariko anakorera hano cyane guhura oya tubanze dore kwa kano tuno dukokora turahari rimwe rimwe abantu bikana nta duhari n'ukuri kandi namwe ndabivuga kuva kera aho nashikira hose aho naje gukora hose ibiganiro bakavuga ngo mbega muri filme hoba hariho amabifu ntayo noneho ubu turafise preve uko igihe cyose navuga ngo ntayo baba baca batangiye example bavuga ati nigihe kitaragera bugiye no korana n'ibindi biganiro bavuga ati igihe gifise igihe cyaje bakubaza ngo uzokorana na Fanny rya nkavuga ati nigihe kitaragera kandi ndati ko tuzokorana noneho rero no musi byakunze twahujwe n'umuhungu wiwe Fiko ego nta dukokora duhari iyo bari dukokora ntimwobona amafoto nkake noneho monye amafoto murabona mu ikintu c'akabifu twabona munezerewe cyane muba munezerewe cyane ubona ibintu bimeze kandi noneho umuntu wiwe afise akabifu ni gute yokwemera umwana wiwe guhamagara umwenemi wiwe ngo mu gikorwa cyawe na Fanny yari yarafise uburenganzira bwo kuvuga ati uyu muntu nkeneye kweri muri no projet arafise ijambo yego ariko ntagiye yigeze avuga no kuvuga ngo nta gwanka na rimwe ruhari haba kuri Fanny yaba kuri je harimo afite urwanka ubundi yego yabimeze neza kabisa abantu babyine bafana bavuga ngo urumva ngo menga ngo sinzi ariko kandi uri numwe mu bantu batagiye bagaruka mu bintu ngo amabifu ngo yoba hari kabisa sinibaza ko ari nakamaro yogerera umuntu muri kariyere ye wapi kweri nta kamaro kandi no kwiruhisha izoye nta muntu yovuga ngo gaje muri bifu ngo agomba kugira iki cyangwa iki oya nta kintu kimuza gukora muri iyo bifu habe na promotion niyo promotion za gusanga uri korarondera gusanga ije ko ari promotion mbi yego donc nta kamaro ko kurondera bifu ya nta kamaro ko kari muri bifu diko nta nakamwe kweri shaje ntako mbamba kiretse umugani wawe mabifu aramutse adandaraza twese burya twoyaje ubwo dandaza uravye nabe hari akantu kaza kugutibura urafise iyindi kudase kurusha nk'indi mwaye yo gukoresha base runaka utarinze baja muri bifu mugabo witonde rave ndabira nk'ubu haje umuntu akubise nk'imiliyoni 50 ku meza
akavuga ati rero urategereza kuja muri beef yenyuje na Fanira Vine bibaye ngombwa n'ingumu ane cyasaba close yo kumpera ya beef yo kuvuga yuko karaga kintu cinko niyo ndasaba Wocumiza batuzohera amahera turajya mugabo ruce tuvuga ko karaga kintu bien sûr ufu muvuga ati ahera imyaka ibiri oye ntakajafane ko fana turabasangiye afana ya Fanira Vine nibaza ko batandukanye cyane ko n'abafana banje usanga bari hamwe twese turasangiye abafana umuganye nari abantu baba bafana bakagaruka bakafana na wawe turasangiye abafana twese nta bintu byo kuvuga ngo hari umufana wa naka hari umufana wa naka no kuvuga ngo cuma condition tuzobigira muganyuma tuvuga ko vyari bimeze nawe habwe ko bwiye ati ndogeza ko nayandi ariko bizoherera iyo abantu bavuga ko beef yari yawe bavana ivyo rero wewe banzu yazana amace tu discuss kudara umuntu akavugira abantu mu birere banzu yazana ariko icyo coco abafana kubatakaza biroroshe no kubaronka biroroshe no kubatakaza vyoroshe cyane kurusha kubaronka kubatakaza biroroshe kubaronka biroroshe ariko kubatakaza bikoroha cyane gusumba ico kintu gusumba kubaronka rero aho twabanze twadiskita ko amafaranga marabi two tuyakeneye none garatse reka ukavuze neza gutakaza abafana ugaca winjiza kuri konti miliyoni 50 niwo nubwo baba intara yose ya Gitega wayazanye nubwo baba intara yose ya Gitega niwo bahe wayazanye ubona sindabahevye yaza oya pano wana sindabahevye cyandondera indi strategy nubwo itobijanye n'ivyo bya Fanira Vine mugabo irimo beef oya condition oya twumvikana ko affaire nuko tuganira conflit na Fanira Vine yonyine beef ija habona mu media abantu bayimenye nanje ndashaka gutenegura kandi ga strategy kibanje apare ko kuganya abantu banje mana miho dukorera abantu reka mugabo aska ta video uza kwifata ubabwira ngo urumva ngo ngire ibi ngo muze mu ntahure ndashaka gukora nk'iyindi par exemple Andabwo ntange content ngaha. Par example. Yeduhe Benis akurikiye kino kiganiro azayikora. Par example ndashaka kwanonsa izo miliyoni 50. Sibyo? Abandi vyitwako. Ndi muri beef na Fanny. Umwanditsi wa film aratanguye Je ntaribe aboye bariko baragwana noneho kibabaje nabo bafana bacu bagwana twebwe turiko turagwana ishoco nyinshi kibabaje banagoma twe turazi ko ari amahera turiko turaganya abafana bacu baragwana maranje cha ntora ga concept kanje nkaca ntora nka 500,000 tindebero mu mama adandaza ibiyoba ngaha ndana 500,000 nkaca ndamwihera cyangwa camvuga ati okay nyanda gufashe kudandaza nkaca ngene nkadandaza Uraza abantu baza kunkunda kubera iyo geste yo mu mama wenyene adandaza ibiyoba canke ngihiye ikindi kintu ukuvuga ngo iyo beef turashaka kuyikora ariko ngashaka gukora n'indi acte de sympathie apart kandi abafana banje ndazi ko bahoganye erega sinabitawe neza nukuvuga beef irabaho vuga izeho ibangabanga canke ubita kanje rero ka sympathie yo ni content ngundi bamufise amafaranga vraiment mugenda muhe bajya bamama muhaye amafaranga ngani mama ukoze igikoce kandi mama habagaye n'abandi babwiza atunga kugira ngo bafashe kandi uriya mu mazo guheza imezage urya muntu wo kwibarabara kareka ikibi rero kandi abantu bo muri filme abantu muri entertainment kenshi babigarukamo ikibi ngo nuko abantu buno munsi basigaye bakora neza bakumva ko kugira iyo neza ibiyanyayo ariko bategereza kuzana amakamera bavyereka isi. Okay, dikongera ndakwishiye kuri kino kintu kandi vraiment ndagusabye umuntu wese ariko arankurikira yumvirize kino kintu ikintu cyose gifise kote nziza na kote mbi kuzana kamera gifise kote mbi muri cyagi ugomba kwereka isi ko ari wewe uri umuntu w'ineza ugize ariko bwenzo zana kamera kugira ngo ujye mu mama ndamushira habona kuri platform zanje kuko ndabwa n'abantu ikirenga abantu bari mu mahanga ikirenga ababosi bari ngaho ikirenga mugihe baza mufasha mugihe baza cavuga ati kado ubwo mama wafashije ndashaka kumuha ikibanza kwa Sioni ndafise ibibanza bingahe ndashaka kumusedera ikibanza kimwe vraiment narabonye ko ari umumama arira abana bangahe abari karonsa umwana akabari karadandaza ibiyoba ico gihe uza kumbwira ko nazanye kamera kubera ubwibo namenga ujye mu mama araza kumezegera kubera ko kuri jewe nabaye ikiraro je namaye 500,000 niyo fise peut-être cyangwa 50,000 niyo fise ariko haje abantu benshi bamuhaye ikibanza bamuhaye ibitenge bamuhaye ibiki ndaza kuba ndikiraro wari bashaka gufata ibintu muri negativite gusa nakazi kawe ariko jane nakora ikintu haza na kamera muri positivity kugira ngo abandi bose bashaka gufasha uwo mama man imihezagiro nzoronka we ntani uzonakorako no kuvuga ngo nimba mvona bivuze nacecetse cyane bisigura ngo umubere y'ikiraro umweretse abandi bantu kugira nabo nyene bamufasha voilà mu gihe ari ya act
hataza kuzamwa akantu yuko abandi bantu boza ngo bamufashe. Birakenewe yuko nk'ubu wewe reka turabe nk'akarorero ugiye ahantu ku kigo barereyemwo imfuvyi ukabugiye nko mu misi mikuru bashiriye umuceri n'amavuta n'akarorero tuvuga ibintu vyumvikana nivyo naronse urumva yego nivyo waronse birakenewe yuko ico gikorwa ukoreye aho hantu hagati y'impome zine kija ku makamera ngo abantu babone ico Ravere yagiye gukorera mu Rumonge biraza kuvana na intention nuko nasubiye bivana n'ico uriko urarondera ati wewe apandi ivyo abandi bakwiyumvirako Attention, abandi baba niona contrapense zabo ntabwo bishobora. Je ubwanje nayishakiye. Nayishaka kwiyerekana ko ndi umuntu mwiza. Aho oye question aho oye ni kibi. Ariko nakoze iyi act nayishize ku makamera kuko nzi ko aba page yanje ikurikirwa n'abantu bangaha. Abayikurikira n'abayiraba ntibangana hari abayiraba batayikurikira. Abatagize support. Mugabo bakabibona bagakurwa ko niyo geste cyaba bakabona nkako kana bakumva kabateye impundu. Mugenzi wana nayerekanye kugira ngo nereke isi ibindi bintu biko biratubako abantu bamerewe nabi bigatuma wundi muntu agira compassion nubwo yotangiye kiro kimuca umuceri bizakigize ico kimana donc bivana nico umuntu yahagurutse wewe wimvira wewe niba ushaka kwigira mwiza niba ushaka kwigira okay par exemple niba ushaka kwigira mwiza ngo nereke abantu yuko ndi umuntu wa compassion ya dani mvugwa neza bambone neza mfise wewe nagomba abandi matrice nkashaka nkacandira harira mugabo muri iyo geste yanje yo kuri wa mwana karonka icaza kurya bakamucako naho nyene bakancako nawe nyene wa mwana karonka agaca nk'umuntu mwadoptari hanze canke iki none ngaho nubwo nabarajanye hypocrite umuntu nazo bafise ico yungutse kamere nibaza ko gushira igikorwa ciza kuri réseaux sociaux akakibazo kibirimo yego wibaza ko kubera ko benshi babibona nk'ubwishime canke ngo kwiyorobeka isi yuzuye negativité diko igikorwa ciza cose wokora barabanza kuronderamo akantu kabi nubwo akantu kabi ko bariko ari kuri 10%, abanza kurondera na 9%. Basi akantu keza nubwo kuba banza kwirengagiza ahubwo na 9%. Abantu nani zibyiza. None zibyiza. Bagafata kajya kamwe. Barabirengagiza basharindira baca barondera iyi 10% y'ibintu. Kubera nta kintu ciza a 100%. Aho turi muri ya monde ya negativité. Abantu bose bagomba kurondera ikintu kibi. Bagomba kurondera wambaye neza. Waragashatse akasokoje neza. Birengagize canke nk'ubu turi mu kiganiro nk'ihereni rigahengama gusa akantu gato. Urabona ngirengeje bagahera ibindi byose. Yo ngitiro yayirengeje mu kwisi. Birengagize ibintu byose byabaye gaha. Basi turi muri monde evre milituwe, turi muri monde ya negative. Ariko rava bino bintu ziko biri hano hari ayandi ma monde y'ahandi hantu usanga ba appreciatinga gose. Ugasanga umuntu no mu bube gito ahubwo bwiwe. Baramuhigamwa akantu keza. Dukwiye kurondera. Gusa kandi ndagwa nkagaruka ibitabo vyeranda harimo Bibiliya nkeka n'injiri biravuga ati cyo kubako kwawe kw'iburyo gukoze ukwibo bamfu nikurunguruke numva ko byo bisa nimwe nako ndakubwira ati ukoze neza mengo ikorera mu ibanga canke nimba wipublika isanga gihanza mugabo utabigizemo uruhare none ni mugizo bayagiye iwa ipubliye ikaza ni vyiza kurusha cage wayikoreye mu ibanga ndagiciza niki okay diko ntitsiramu ndakoreye neza mu ibanga kabisa ndakoreye mu ibanga niko bibiri ngaba bo sinzi abantu baze kwetepeta Bibiliya peut-être nambo nafashe iryo jambo ndiko ndabihuza mu kuvuga peut-être mu bwibone mu gihe bavuga ukundi kuryoje ukundi kubaho nibaza ko ari kwa kundi uratse ko namukoreye uratse ko nagize nibaza ko ari muri yawe yo kwiyemera sinzi sindigira na interpret sinzi na kwifago nivyo hafi aho reka dushaka tuvuge ibintu byonyine mu gihe nabikoreye mu ibanga akaba jeje nakoze ico ciza no mu gihe nabishize public bigahamagara abandi bose bafise umutima w'urukundo ariko batari bazi uwo mumama ariko arasiragoringa umugabo yataye akamutana abana nk'abana akaba ariko aradandaza ntiyagiye mu burayi yagiye kudandaza ibiyoba n'umwumbati mu muhatahe wo wavemire canke wa 30 guco ikiza kiza kwikiye kuko naje nyene canke kuvyerekana jewe mfise platform iza kubona abantu benshi amigahamagara abandi bantu bakamuha ibitenga akadandaza ubwo badandarizaga muri ico gihe ciza coba ko nyene wewe wakoze ibyawe ariko uhamagariye n'abandi bantu kugeza aho wewe utagejeje aho numva coba ari sawa okay no nanje nuvyo mvuga sinkondana abantu bakora ivyiza ku makamera je cyane iyo ari aba public figure yego ubona nkamwe nko kugera ahantu nko kumugeza ukanywa amazi si ibintu bisanzwe
mugabo ushobora kugera ahantu ukayanywa ntibifatwe nk'uko uwo ari we wese yari kuyanywa Reka bakanariza uburyo wateranije ibiganza uburyo wayimenye ko kubera ko nyene usanga uri n'umuntu w'amakamera usanga uri umuntu aba ku makamera nuko urumva ugasanga bizi aho hantu so nuko bimeze twigarukire kuri ca gikorwa hari akamaro canke indi valeur yaje canke indi tafari kuri kariyeri yawe ubona bishobora gusiga mu gihe ugiye guhurira muri filime imwe na Fanny Lavine. Ego cyane gose kubera ko Fanny Lavine ni uwantanguriye mu mwuga. I think ni nk'imyaka 3 imbere. Apana 3. Irarenga. Ahubwo irashika nk'itandatu cyangwa 5. Sha iriyo kabisa. Irimo. Ego kubera ko ndazi ko yakoze amafilme guhera nko muri boke. Je namumenye. Yakoze amafilme kera ko je namumenye nko muri 2018. 2018 ego avendabe Fanny. 2017 yose yari yatangiye kwagitinga. Mugabo nka njewe ntabeshe. Wewe wamumenye nka 2020. Filime yitwa Urugendo hariyo wamenye. Haime yase ntiyatwaye na prix. Wari na medal directinze ndayizi. Ego Urugendo okay. Mba nibaza we hajya ko wari ugitangira ibintu byo kuraba film. Oya je naziraba kuva na kera nkiri n'imwaro. Ni mwaro naraziraba. Naraziraba. Rero guhura n'uwo muntu yantanguriye mu rugendo bizana experience, bizana kumwigirako bien sûr. Kubera ko absence bizana kandi babafana. Babafana yakimira bibaza ko bangana nabo mfise ubuya. Arafise longueur d'avance. Longueur d'avance kuje. Rero gukorana nawe ni avantage. Cyane kuri jewe kandi nawe nyene ndazi ko ari avantage kuri we kubera ko ari amaraso mashasha. Voilà aho nico nashaka kumenya ati n'igihe dufate yuko ino casting yabaye nubwo igikorwa ari ca Fiko nibaza yuko baramuhanuje nk'umuvyeyi nk'umugabo wosanga kugira wewe uhamagagwa ari Fanny yoba yarabirekarana duhere kuri wewe nyene aho warugeze bibaza ko ari nk'iki yoba yarakugomwe ituma avuga ati ino projet Kado Havera yibemo. Okay, icambere sinzi yuko ari Fiko ya ampamagaye canke ari Fanny yoba yaravuze ati casting. Ako waguhamagara muzi. Ampamagaye wari we wese. Niba yarampamagaye muri filime yiwe nuko yabonye ko story ikeneye casting yanje. Kubera story niyo ironderera umukino. Subaho nkinakurusha abandi bose. Subaho ko atabuzude umuntu yosha kwinjira muri casting yanje aho nkina. Ariko hariho story usoma ukavuga ati uyu muntu vraiment kugira ngo agwanemo n'unanditse akenewe naka nibaza ko ico cakoze. Yego. Nta bantu bashobora gutangura film ugasanga umva bene ibintu by'amakasting mutubwira mbabona biri international cyane mbabona biri nk'ubunyamwuga bw'ikirenga nta muntu ashobora kwiyandikira agafilm ibyo bintu byose muvuga atabigendeka akavutisha ino filime yanje ikeneyemo Kado Havera atara mbo akumva gusa ko mukeneye kubera ko nyine mukeneye maybe zinafise look yiwe iramuryohera ataraharura n'ibyo bintu byo kuvuga ngo story iramugwamwo dufate nk'ubu nka wewe nimba abantu bagukundiye dufate ndabe nka weye ukinamo ino style yo mumva ya mwihora ijya twayita gute ijya personality ijya ama action voilà ijya ama action ijya character kuba ati nkeneye character y'uno muntu ibindi atarabiza ntashobora kuguhamagara atabindi bintu akafise story ya action mugabo yego akafise nka story ya action rega niyo nyene rega niyo casting ufise story ya action ukeneye umukobwa akina neza action mamaga rega niyo casting we ahubwo aho rero nabivuze kinyamwuga ahubwo umva nisenda hafatika ahubwo umuntu akaba gukunda gusa aragukunda gusa yumva ko casting rugushaka urumva ko ubuhunda gusa nabona abahuntereka urumva gushatse na mama wanje bibahurunga utegaza kwiga basi niyo mama wawe utegaza kwijanye casting irakeneye inzira nziza yo kubikora niyo kubanza ukandika inkuru uwo muntu ukamukenera mu nyuma canke niyo kwimvira tuno muntu ni kubangukira kuko hari nk'abantu dufate nka jewe aje arandikira inkuru ku muntu nka acteur principal undi ashaka kwandika kuri Chris kuko nzi ko Chris ahadakinye kana aza kwakina ahadakinye Fiko yo hakina ahadakinye na karakina mugabo ndiha basi ndiha character y'umuntu n'ingene yubakitse sivyo yego umuntu umukosto n'umuhungu mwiza iki ariko yashikiwe n'ibibazo peut-être aba nkiyo casting nubwo mba nandikiye kuri Chris irashaka gukina uwundi umuntu yego nuko rero hari abapfa kwandika uko magaca baraba unanditse ameze gute ameze uko reka ndaberera umuntu ameze uko ameze nk'uko hari n'abahera rero kuvuga ati ngira nkora inkuru y'umukobwa mwiza yagize ibiri n'ibi canke yari umumara canke fete nk'indahazi yakunda amahera ariko yari yashikiwe n'ivyago
umukobwa nkene umukobwa metsuku aza kumenya kwishima kabisa urumva urondera rero gaca bimacinga bikagwamo. Wow, kizazi sana. Imbere yuko ngera ku batwandikiye ari naho tuza no guhereza, dushaka ko kumenya kino kintu n'abandi benshi bagiye baribaza. Izina Kado Havere ni rinini no munsi muri filime y'u Burundi, izina Fanny Ravine ni rinini muri filime y'u Burundi. Ino filime wewe wayirabishije amaso byo mumaze gukora, uyiha yahe mahirwe ku mafilime agiye gusohoka, na cyane ko abantu bamaze imisi bavuga ngo menga filime ziriko zirasohoka nta kanovera k'ikirenga karimwe, bwanije nizagiye zirabaho. Uriko urayibona gute? Uyiha yahe mahirwe? Bizotanga iki? Kubera ko guhura kwanyu muri babiri bikaramuka bidatanze umusaruro uboneka, menga biraza kuba ari ibintu abantu botwenga kuri mwebwe babiri, kuko amaso abantu babishye no muri comment bayahanze Kado Havere na Fanny Ravine gusumba uwundi muntu wari we wese ari muri irya film. Duhe igicapo cino filme nabonye muri ko muranataginga ngo urukundo niki, twavuye tunibaza ko ishobora kuba ari nayo titre. Bishoboka cyane bishoboke. Urukundo niki? Bon, amahirwe ndayiha ni meza kubera ni filme nziza, ni filme yari yanditse, ni filme yakozwe mu buryo bwiza, kandi yakozwe muri ambiance nziza, muri mood nziza. Yego je ndayiha amahirwe, ariko urazi ko Imana ari decide. Ndayiha amahirwe kandi ndazi ndizera ko izokunda, kubera ibikwiye gukundwa byose birimo. Mu gihe bano basitari babiri bohura bigafeiringa ntibigere kuri urwo rugero ndiko ndavuga, niyo bari esheke kuri mwebwe? Esheke ni nziza buriya mu buzima, kubera esheke irakwigisha uko biri kose. Niyo mbi tuzoca twiga habaye ikibi, nitwamenye habaye ikibi tuzogikosora mu gukurikira. Uyu mukobwa uramaze kubona koraboza tuje nko muri music, ndabira nka Diamond ahuye na Alikiba bagakora akaririmbo ugasanga ntikavuye mu kabati byanse. Ntaco ico kiba cagiye reka rero ndasubira inyuma, rega ahari ntsameke ntoba ari gusubira inyuma. Ico busigaje kumenya nuko esheke nagarimbi byose. Esheke nimbi mugihe uci ugenda ugahera muri iyo esheke nyene nuko akundi kugaherayo. Mugabo mu gihe twogira esheke ikitazoba nizeye Imana muri filime yacu nta esheke izoba. Mugabo mu gihe wabaye esheke tuziga habaye ikosa hama tuzohakosora ibikurikira. Kandi no mpamvu tubasaba nimuyibona muzokwandika ikintu cyose muzokunda, nizo mwakunze muri iyo film nico mutakunze, kugira ngo mutwigishe, kubera ko natwe ntitubitaho. Yego birakenewe ko tumenye uwayanditse n'umudirector wayo. Uwayanditse si no muvuga, peut-être fiko ari mieux placé kugira ngo avuge detail mu gikorwa ciwe. Mugabo bajisha no vuga nuko ari filme ya Fiko. Ibisigaye muzomwibariza. Yego. Alright, hari abantu na postinze ati kwa Mike yavuze tumubabariza iki, benshi bagiye bashira ko amashugwe. Uwitwa Fanny Stephanique yashize ko imitima ashira ko amashugwe menshi. Uwitwa Florence kubwa Yesu yarunze ko amashugwe menshi. Uwitwa Nana Uwimana yavuze ngo uzomubaze ati YouTube yiwe tuzoyibona ryari. Ikaza tena kuri we bari tumukumbuye pe kuva umwaka utangura diko ubundi ni wewe wacu. Nanje yampaye amashugwe yanje. Kabara amashugwe. Ndayakire ngo uzomubaze uti YouTube yiwe tuzoyibona ryari. Ego abakunzi banje benshi bakunda kumbaza icyo kibazo cha YouTube yanje kenshi cyane. Kandi ikimbabaje n'ingene ngira nsubire kubahinyisha inama nabahaye. Nukuri YouTube yandi zoza, ariko mu gihe canyaje nabwiye umwe wese afise ingene agomba kubaka ivyiwe canke ingene agomba gutwara ibintu vyiwe. Rero mu ruhande je nshaka gukoramo ibintu vyanje, YouTube ntiragira priorite cyane, ariko si kera. Dusaba Imana, kubera ko Imana irashaka kugira gutya gusa, ukabona ivyo nashaka vyose birakunze. Dusaba Imana gusa munsabire munsengere ko Imana ishitse indoto zanje nzamukoze. Uwitwa Irakoze Kedia yashize ko aka gasura kaba kari kw'imitima myinshi. Uwitwa Inosa Amani mubwire ko ndamukunda kubi, tumwifuriza gutera imbere n'ibikorwa vyiwe vya buri munsi. Merci beaucoup. Josue Jos nkeneye nimero yiwe. Eka kuri Facebook yanje, page ya Facebook yanje hariho nimero yanje, mwere munyandike nayo. Kuri FIB yitwa Kado Havere official. Niko bimeze. Uwitwa Irankunda Sandrine arakumbuwe muri firme.
niko muri yanditse firme kandi nibutse Izigibuka ntukavuge ndasabye ntukavuge aragiye kari Dubai ntikari habo muri firme vraiment ndazi ko kumbuwa ariko vuba ndaje muri firme ngo tubazaniye firme ngo ni nakuru wa nakuruza wa nintore ntindu niki ndamukumbuye vraiment ni adari sana Silvana ndagukunda pe bimenye Imana Shadrack CR4 hejuru cyane acashira ku imitima merci beaucoup Aline itanga ishaka Alili Lava uzomubaze utise nzokongera kumubona ryari muri filime bahuye na Mimi hamwe na Smash okay bon I like they acting together they have a great chemistry aba bantu muramaze guhora muri film ego bon Smash sinzi Smash ntimurahura Smash turamaze guhura ariko guhurira rimwe Mimi Smash na jewe sinzi ariko Mimi nivyo turafise chemistry irenze hagati yacu sinzi ko maze kubona amafilme yacu ariko ubu ariko akorera mu gihugu kibanyi so sinzi igihe bizosubira kandi gukunda ariko twizeye ko ari vuba haba Smash ni vuba yego owe turi kumwe uwitwa Lene Ernestine Gospel uti ko twabonye foto zitrendinga kuri status ya Fanny Lavin bari duko gishasha mugiye gukorana nimba atari banga yacishuye wongera umutubarize iyo bategekanya kugurura chaîne ya YouTube yiwe byari bisigaye turamukunda kandi cyane Imana ikomeze kwivanga mu vyiwe Nico nashishuye nico wakivuze ego wakivuze Claudine niyo nyishu ati mbega mwapfuye iki na Mimi Mihaye kombe Mimi Mihaye mwaragwanye ntimwabitubwira ahubwo rero ni yama AI nizaye kapfuye nabonye mupigana imigero reka ndatera gastori mbona apere mama wanje mbona mama ndambwira ngo ni sawa baji ni sawa ubeze leta yego ngo hari umuntu twapinze ngaha wasoye ngo filime uri kuragwana na Mimi Mihaye ndamubwiye ko utosaba filime sindayimena mbwa mama nukuri ndi uri mukuri filime nasoye ndi ngwana na Mimi Mihaye ahantu mukamara ko aragiye mu video vraiment muze murongera ko mutaginge utagiye yayi vraiment abantu bane ko atari vya yego none nkikabona nakangutse mbona abakobwa mu majipo ebana imigere yanze kuti iminyarutso ntiyovuga ntiyovuga mukadi ico nabonye nubwo ari AI muramutse mugwanye na Mimi yokunesha menga Mimi niwe yarabangutse cyane gusumba kubera AI uruvuce udasida yuko AI ariyo ifite uburenganzira jare AI ko abonye ko AI Mimi yarabangutse cyubwa ko je yonesha Imana shima kandi mbanira dufite wazanga ari genda yiko oya nkaje sinokora ibintu wazanga nka penisi ari we mugana ntose kuvuga ngo mwana mutsemugwana ngo nabonye imenga muri AI diko oya abantu nuko bitokorane kuko abashenga oya gusa mwize mwara kubitanye ko imigere hejuru oya wakubise uwundi nubwo nawe naratsinzwe hari sinovuga ngo nije natsinzwe uriya ni gipupe ciwaje ni foto nakayiwanje mugabe yagije ni artificial intelligence irashobora kwaneza kabona ati turavye ibi nibi tutazishwe no mu maraso akiravera kwanye na Mimi ashobora kubitera wewe ntari bizera ibikorwa by'abantu aho kwizera ibikorwa by'Imana numva ko avuga ko umuzungu jare yeva se yayi ariko guserezo kabaye ni hatari kabisa uwitwa Noella Manirambona mubwira ati nono aragukeneye muzohurira imwaro ico mwiyagira ikindi ndamukunda azokire kuba atari kugaso oya sinzi ariko bon ndashaka kwanda muzi umva amazina ngo nono Noella buriya ni menshi ni menshi yesa kuyambira acashira ko n'imitima myinshi Kazimari w'imwaro tuzohora okay Pascazi nizigiye Imana ari mu biki ko mbona daherutse kuduteramisha turamukumbuye cyane ndi mu bikorwa no kuri ndiko ndateguje yego Alice Manariyo utamukumbura kuva umwaka w'itangura wa 2026 nukuri ntiyoba akunda filme nanje ndabakumbuye no cyane uwitwa Janette Bigeme niwe mpereje ko yanditse ngo ni benshi cyane bagiye barandika gusa impamvu abandi ntabasomye bashize ko amashugwe baranakwakira mugo yanditse ngo naze abaratuyagira ibya collaboration yiwe na Wafa navuze ino nyene yayivuze ko abakunzi bategereje ibikorwa uno mwaka nkuko babivuze muri mu gikoni nivyo batazi mushobora kuba kwita ama surprise ariko basigarane iki nk'ijambo ryo baguma ku mutima mukurinda yuko baza kukubona n'ahandi henshi mu bikorwa bitandukanye ijambo basigana nuko turiko turakora kandi bakomeza dusengera kubera ko murabizi yuko atamana nta na kimwe twashaka gukora
kandi duhura n'ibintu byinshi bigenda bitugora, rero isengesho ryanyu rirakenewe. Kandi mwumve ko tuko turategura uko mwipfuza ibikorwa byacu, natwe niko tuba turifuza kubahereza ibikorwa byacu. Rero mukomeze mutwizere, mudusengere, mumenye neza ko ibikorwa biri mu nzira kandi ibikorwa bimeze neza cyane gose. Mukomeze mutwizere, mudusengere, namwe muhezagirwe aho muri hose, turaca bakunda cyane. Ciao ciao. Dico Entertainment.